Ndabaramukije mwese inshuti za Gitega Entertainment TV. Uno munsi ndi kumwe n'abana twagomba tuganire. Jewe nitwa Mucanje Graciela, reka nabo tubabaze ingene bitwa. Tuhatanguye. Witwa gute? Nezero Besia. Nawe witwa gute? Mpundu Karine. Nawe? Moza Marisibel. Nawe? Gitega Entertainment. Yego babanze batubwiye akazina kabo, reka tubabaze rero amashuri bigamo. Wiga mu wa kangahe? Mu wa mbere. Nawe? Mu wa gatanu. Nanje niga muri sixième. Nawe wiga mu wa kangahe? Mu wa gatanu. Nawe? Mu wa kabiri. Yego batubwiye ishure bigamo. Hama rero bashaje nagoma ndabasabe mu ndirimbira akaririmbo. Mwe ndazi mwishure babigisha akaririmbo. Yego. Babigisha akaririmbo. Nikarenda babaze. Ewe mbwira akaririmbo babigishije. Tukavye kamwe abana tuje ku mashure, kara dufata kayira, oki genda ni mu tebe. Ni mumukomera amashi. Arinda akaririmbo karyoshe. Katugende uwe kakarine nawe atubwire ingene akaririmbo azi. Munyeshure mwiza yagiye kw'ishure, babira abavyeyi biwe bashitse mu nzira bahura n'abandi bakagenda barasimbagurika. Munyeshure mwiza kakarugende kw'ishure, inkengeri ivuze barifata neza, inyakabiri itonda umurongo igatonda umurongo. Munyeshure mwiza vyuka karugende kw'ishure. Yarinze akayimbo keza ngo tugende kw'ishure tuzozinduke ejo. Nawe? Je connais devenu forage, c'est pourquoi jamais le mépris. Il a tout dit, il a tout dit, il a tout dit, il a tout dit ce que j'avais dit. Agafaransa reka tugende kwa ninka nawe turirimbi. Kuwa mbere kare numvise ko nzoja kw'ishure, naciye nezerwa numvise ko nzoja kw'ishure, naciye nezerwa kuko ngiye. Yego karamunaniye muga reka tubandanye. None reka ndababaza abo mwabaye ntimumbeshe. Reka duhere kwa Besi. Wowe wakangahe? Wa 40. Wa mbere? Wa 40? Nawe waba wakangahe? Wa 17. Warabitoye kweri. Nawe waba wakangahe? Wa 25. Nawe? Wa gatandatu. Bose barabitoye. Reka rero ndababwire ndabasabe mumbwire abantu basi mwotasha, aba bagenzi banyu, mutasha abavyeyi. Je shaka mutasha abantu 7 harimwo n'abavyeyi 2. Ndatahije papa, ndatahije mama, ndatahije Trezoro, ndatahije Edgare, ndatahije Sky, ndatahije Bebe, ndatahije Erika, ndatahije Leila, ndatahije Enise, ndatahije Arirete. Yego akoze katubaza Karine nawe. Ndatahije mama, ndatahije papa, ndatahije Ariela, ndatahije Sierra, ndatahije Dodo, ndatahije Sharuma, ndatahije Darilene, ndatahije Ado, ndatahije Grace, ndatahije Fabi, ndatahije Fisto, ndatahije Anje, ndatahije Emeline. Yego murakoze. Katugende kwa Ndatahije mama, ndatahije papa, nawe ndagutahije. Ndatahije na bano bana turi kumwe, ndatahije Enise na Arirete na Gifiti na Adonayi. murakoze. Nawe ri? Ndatahije mama, ndatahije papa, ndatahije Beniera, ndatahije Trezor, ndatahije Adonayi, ndatahije Odo. Nanje nashaka gutasha. Ndatahije mama,
ndatahije papa, ndatahije abanyokuru banje bose n'ababona bose turi kumwe ngahandi baza murababona. Ndatahije Queen, ndatahije Marke, ndatahije Eruare, ndatahije n'abagezi banje bose bo kw'ishure n'abandi bose ntibutse bose ndabatahije cyane cyane Queen. Yego abana twari kumwe mwabumvise ni turi nyene ubu naje mwabumvise izina ryanje, reka rero abana babasezere babwire ati bye, bose bavuge ati bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ego na jewe nashaka kuvuga bye bye. Ego ndasabye abantu bose bariko baradukurikirana bazoze barakurikirana iyi televiziyo yacu Gitega Entertainment TV. Aka numa karize ku nkombe ziki yaga gatera amagi atanu muca hari haciye igihe karaturagara hava mu twana kakazinduka kaja kudushakira ivyo turya umunsi umwe ingona ishaka kugarurira utwana twakanuma tuzibonye turigurukira tugenda tuvuga tuti bye bye ingona kuku bye bye ingona kuku